ya nkuru yacu y'umugabo yitwa William James yiragarutse. William James twarakurikiranye amateka yiwe, n'umuntu yavutse adakwije visage. Williams afise ingwara ya magage, yavutse adafise amagage. Uno musi twagerageje gukoresha ubuhinga mu kurondera ivyo akora. William James numu DJ, bamwe barabavuga n'umuntu ateramisha abantu mu bintu bitandukanye. William James twarigeze kuvuga inkuru yiwe, nyimba nawe utarakurikirana inkuru ya William James icenga kuri Inyishu Media, kubita amaso inyuma urabe ukuntu twavuze amakuru yiwe ya William James. Nitwosubira inyuma ku nkuru ya kahise, ahubwo tugiye kubabwira amateka yiwe. William James nkuko mumubona afise TikTok yiwe, ni website canke application ikora bikora neza muri no misi mu gukurikiranwa n'abantu batandukanye canke kwinjiza amahera. William James afise TikTok irabwa n'abantu benshi cyane, eka yinjiza amahera atari make mu guteramisha abantu biciye kuri urwo rubuga nyene rwiwe. Nukuvuga William James ahaba ni muri Chicago, akaba ari mu ba DJ bari kunambwe ishimishije, ariko umuravye nimba ufise umutima muke urashobora kwiruka cyangwa ukiyumvira ati mbega uyu n'umuntu. Ariko icyo twababwira cyo, Imana ikora tandukanye n'abantu. Ishimishije, ariko umuravye nimba ufise umutima muke urashobora kwiruka cyangwa ukiyumvira ati mbega uyu n'umuntu. Ariko icyo twababwira cyo, Imana ikora tandukanye n'abantu. Iyo bari muri Afrika uyu mugabo yoba yageze kure, ariko ari mu gihugu c'Iburayi baramukurikiranye neza ukuntu ameze. Eka no muri Afrika mu bihugu bimwe bameze uko bari kumukurikirana William James agashika ahashaka canke akagaragaza impano yiwe. Nkuko mumubona William James n'umugabo yubatse. William James n'umugabo afise umutima mwiza, n'umugabo adatinya kuvugana n'abantu batandukanye mu kwerekana ibimenyetso vy'ikiragi kuko ntavuga. Nukuri nawe ntuhave wiyumvira ngo mbega uyu n'umuntu canke yoba ari ikindi kintu. Ariko twababwira ko William James akunda abantu, akunda guteramana n'abantu, akunda ikiyago. Kenshi akoresha telefone yiwe mu kwandika, kenshi akoresha telefone yiwe mu kuvugana n'abantu batandukanye canke abakorana nabo. William James n'umugabo akunda ugwaruka. William James n'umugabo atekereje, wanashima, akunda Imana cyane. Igitangaje nuko wewe ufise ibikwije byose, umubiri wawe nufise ikibazo, ariko gusenga ni kibazo. Wamushwana n'umugore wawe canke n'umugabo wawe canke n'umuvyeyi wawe. Nta kintu kibabaje nuko ukomeye bikakunanira gusenga canke kumenya ko Imana iriko irakubona. Twagomba tubabwize ukuri, William James ari mu bantu bubaha Imana kuruta abandi. Iyi nkuru nizoherera ngaha, ahubwo tugiye kumenya amakuru ya William James. Wanashaka tuzomurondera tuvugane kuri telefone biciye kuri Inyishu Media, tuzoca ducisha ikiyago twoba twaravuganye n'uyu mugabo William James. Bandanya ukurikirana Inyishu Media mu kwironkera amakuru meza ari ku mwanya. Murakoze.